binagaragara ko muri kino gihe ari numwe mu makinyi no munsi bigaragara ko akuriye kandi gusubirana ikibanza cyo gutangura yahoranye muri equipe yitwa FC Barcelona ndetse n'umusaruro ukaba uri kuravyerekana ku musore twanabigarutse ko tuvuga tuti birashoboka ko De Jong asura kandi gufata ikibanza ciwe witwa Kasada kicara ariko rero biravugwa yuko muri Arabia Saoudite bariko barategura icitwa offre nziza cyane yo guhereza witwa De Jong kugira ngo yerekereze muri Arabia Saoudite. Namakuru yazanye twarandikwa n'ikinyamakuru Sports cyo mu gihugu ca Espagne navuga ngo ni kimwe mu binyamakuru vyegereye cyane equipe FC Barcelona birumvikana ko kiba kimenya amakuru ya Barcelona cyane tuvuze Sport tukavuga Mundo Deportivo birumvikana ko amakuru ya Barcelona baba yatora atarakoza amaguru hasi rero bafatiye kubihe navuga ngo umukinyi Frankie de Jong ariko aragenda camwo projet sportif yari yiteze kuri Barcelona kugeza ubu atarigera abona ariko kandi nawe individuellement ibyo yifuza gushika katarashika ko ni kuvuga ngo ibyo biri muri projet sportif nyene ariko kandi soutien ugushigikirwa na equipe ya Barcelona De Jong yari yifuza kubona mu gihe ari mu bihe bigoye atabonye ukanongera ko kuno munsi imyaka irikira mujana ariko kandi ariko arasubira gutora forme ibi ni imwe mu bintu bituma umuntu wari wese yiyumvira mbega De Jong mu mutwe wiwe hari yiki imyaka 27 kwa De Jong mu mutwe wa De Jong ugeza muri Umwanya nta gutuza kuri yo nukwiyumvira ngume muri amasezerano bararangira 2026 nongereza amasezerano muri Barcelona kongereza amasezerano muri Barcelona nuko Frankie de Jong yemera kugabanya umushahara nico Barcelona mu propose yakubona mu ari se wa mbere mwemera Menshi wena Lewandowski bari ngaho muri Barcelona bivuze ngo nimba uno musore ashobora kwiyumvira projet sportif akongereza amasezerano muri equipe ya Barcelona ariko kandi projet sportif nagomba kwibagira agafaranga mu mufuko bizokora ko Barcelona imukonvenka ko agabanya umushahara mu gihe sportif manubundi ico yiruke kwa Barcelona je novuga ko kugeza muri Umwanya takironsa ahubwo yabaye desi kuko kugeza muri Umwanya afise Super Coupe d'Espagne zibiri afise Copa del Rey afise La Liga afise ibikombe bine kuva 2020 yinjira muri equipe yande ya FC Barcelona bivuze ngo projet sportif yari ikurikiye muri Barcelona byaranse uno munsi ico tumaguma muri Barcelona ni projet sportif nshasha mugabo condition agomba kuba nyuma yo kongereza amasezerano nta uzi kaza kuba vyemera kugabanya umushahara kugira ngo ngereza amasezerano ico nikigira kabiri gatatu Frankie de Jong uno munsi ugushikwa yarakeneye kubakunzi wa Barcelona n'abayobozi mu gihe ari mu bihe bibi ntako yigeze aronka ivyo biratuma imigwi muri Arabia Saoudite ivuga ngo uyu mukinye datuje mu mutwe muri no mwanya yiyumvira kongeza amasezerano kumva biri mu gifungo yiyumvira kurondera ibikombe ariko na Barcelona kumva biri mu gifungo yiyumvira uburyo yarafashwe n'abakunzi wa Barcelona mu gihe ameze nabi kumva biri mu gifungo mbega niho bari wo mwanya wo kumufatirana kuko muri Arabia Saoudite baza bagupresentike nivyo nibazogwa projet Barcelona yo gwiri sportif mugabo biroje kuvuga ngo nubundi ivyo nakurikiye kwa Barcelona sindabironka kugeza uno munsi hari yareka nemere katavyo ngiye kuronka mugabo amafaranga ariko ngende kuyaronda kuko bivugwa ko beme kumugwiriza kabiri umushahara ahembwa na equipe ya Barcelona ahembwa neza kwa Barcelona ariko kandi agomba bamugwirize kabiri acaza mu miliyoni 70 hafi bivuze ngo ikintu cyo tuma De Jong aguma kwa Barcelona ni projet sportif no kubuno munsi cyo yipfuje kuba nk'umukinya kira Barcelona ataragishikako mugabe ico naco kiracagoye kuko afisa amahirwe angana gute yo kubanza kempoza nka De Jong agashika kuvyo yifuza gushika kari kumwe na equipe ya Barcelona iki kintu cyo mugabo yitwa Frankie de Jong muri equipe FC Barcelona nkuko uvuze projet yarondera muri equipe aramaze kuba desi yaramaze kuba desi kuko ico yaje arondera sico mu myaka ine biragoye gusigurira abantu ko Barcelona tatwaye Champions League ufise umukinyi nka De Jong wewe yavuye muri Ajax d'Amsterdam ari demi finaliste haya ni baviremo muri demi finale kiriya no baviremo muri demi finale batsindo demi finale Tottenham bagirire remontada ukumva ngo yaje muri Barcelona ni equipe asanzwe akunda ubwiwe mugabo akavuga ati nubwo ndayijemwo hari izina ngomba kuronka canke hari ibikombe ngomba gushika ko ntaronkeye muri Ajax d'Amsterdam ngomba kuronkera muri Barcelona yashika ntabironka bagatanga ingufu ziwe zose Barcelona ntagira ikimuha hama yagera kuvunika Barcelona kamukaraba kuko Barcelona muzi sigarukanye Frankie de Jong ariko agaruka ku nguvu z'umugabo witwa Dietezans Frankie gusumba undi muntu ari we wese kandi no muzi Frankie iyo yekarta De Jong akikinishira bakasado nibindi nta kintu cyari kumuha bwari ubutungane muri Barcelona kuko byaragaragara ko bo bamupuza gusohoka bakabona nk'umukinyi bovyaza umusaro mugabo bakabona ngo tuzobura equipe do amafaranga meza kubera ko umugeni ari muri forme hari gihe twifuje kumutanga ari muri forme aranka kugenda ibi bintu rero jewe ubwanje no muzi ngiye kuraba offer kwiva mu barabo jeni namashira ikintu imbere experience mu kazi sawa mugabo n'amafaranga mu kazi arakenewe
ni wagira experience ata amafaranga uronsa akazi kazoba karakubaye kwimfa gusa kuko iyo experience ntizogutungira umuryango ntizogutungira iki Frankie de Jong experience ayifise no mu mediateur mwiza atagihe atari mu bibazo vy'imvune uzosigara uhura na Steven Bergwijn muri equipe nationale gukubita prime Steven Bergwijn muzohurira muri equipe nationale dufate habaye nk'ibibazo nk'ibidahora tubona muri Afrika ukumva ngo igihugu ngo caheranye ngo abakinyi nko za Cameroon n'iki na kablage gato ariko nukumva ngo wagiye hariya kwa kundi waruzi ko wipanze neza ku mufuko kwera kindi burayi ugasanga inyuma y'amezi 2-3 haramaze kuba karusho nawe yaraduze yararenze na gwagwego uri je niba Frankie de Jong namuzi muri Barcelona yababahe muri buno buzima ntukunzwe mugabo urahari kandi amafaranga urayaronka kuko niyo controfisi mugabe yaba ari byo bigirira ayo mafaranga ntayo boguha kubera icambere ntibishimye ivyo uri kurabakorera uravunagurika bagomba kugukaraba ukanka bitwaza ngo menshi ariko kandi utari kurinziza bakabona ko ari we mukinyi ufise bafise wodandaza kugira ngo ibibazo by'ubutunzi babivemo n'ibindi bigiye bitandukanye haciye haza offre inyemerera kuva ngo umushahara we wanje mpembwa igomba kudubra kabiri igomba kugwiza kabiri kandi nimba yo udubra aho mbaye nkaba ntabayeho muri condition nziza fire ya mbere ndayifatira aho hantu bagomba kumpa amafaranga ashoboka kuko namuzi Frankie de Jong nta kintu kimwe ataduhaye ave ntabayeho muri condition nziza mugabo biragaragara ko n'umusore karatora form ariko aratora form mugabo Frankie de Jong nta version yiwe dusigaje kubona tutabonye kuva muri 2020 kugera no munsi de Jong yitanze ivyo byose byari bimurimwo kugera ahantu ubona ko na equipe nationale y'aba Hollande itanguye kubona ngo Barcelona yaranyoye imitsi de Jong nta kintu kimwe yamuhaye Gerard mbona de Jong nimba hagiye offer yo mu Barabu avavanura n'ibintu byo kuvuga ngo mfise contrat kwa Barcelona ikivuga ati de Jong turamudandaza ariko birashoboka ko yizera projet sportif ya Barcelona monami projet sportif ya Barcelona ni sawa Afrique birashoboka none muzi ni Afrique muri Barcelona afise nimba muri Barcelona Afrique nimba afise contrat y'imyaka 2 umwaka umwe n'umwaka wo bazomwongera wa bonisi est-ce que muzi Barcelona ifata abantu kuno uri circo Afrique wowe ni umunsi yanyereye rimwe batazomukara ibintu bya Barcelona ikintu cambere namaze kubona Laporte agomba gutwara ubwenge bwinshi cyane mu ibintu kudaha kontra ndende abamenyereza n'abakinyi kudaha amafaranga menshi abakinyi n'abandi bakozi ba equipe kuko ibi byarataye mu kaga equipe unamuze ufata Carlo Flick umukubise kontra ya 5 kugira ngo umuha amasezerano y'imyaka 5 Flick yemere kwigusinyira ugomba kumuha gatubuze hagomba kujaho ama clause agiye atandukanye muri kontra yivuga ati umwaka uyu natwara ibi muzoma ibi n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo kandi uri nka equipe yamaze kugwa mu bibazo nka Barcelona ugomba gutegekanya uyu mumenyereza niyaza bikanka inyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 ubwo sinzosanga gisigaje igihe kirekire kuri kontra yiwe nkamwirukana nkamutekerera bigatuma equipe igumba mu kinogo ni wasinyisha undi mukinyi ukamusinyisha amasezerano maremare nawe umukubita kontra ndende tubona ko projet sportif ya equipe itarafata n'ubundi gacisubira kaguma ibwata kwa kundi ubwo equipe nice yisanga n'ubundi kuko dufata karuru nk'ubwo equipe yejeje kuva mu kinogo bigaragara ko equipe ya Barcelona bugira hatswe kwitwa kwihemba imyaka 2-3 irenga abakinyi bitwa ko bahembwa plus de 30 millions mugabo badakina dufata karuru nk'uyu Robert Lewandowski uno munsi yo Victor Roque afata ashika fatisha Lewandowski agifise contrat kugeza muri 2026 akaruriro ni hari mwaka weza 2024 yego dufate zo 2024 25 Roque yafatishije 24 25 arimo 25 aho Lewandowski numusaza na Gukina kandi umushahara wiwe urahembwa contract cha ndende de Jong ntaragaruka kugwego gwiwe na uri kuramuhemba abo bakinyi baza kwasora bizokoro none musi equipe ni gomba kugwa no gusora Christensen ibaze rero ufise Christensen ufise de Jong ufise na Lewandowski batafatije muri projet ya sportif kandi bahembwa amafaranga menshi bagifise n'amasezerano y'imyaka 2 kuri contrat yabo cyari kibazo gikomeye cyane kuri Barcelona ni naco gituma mvugana kuba nka Afrika dafise amasezerano y'igihe kirekire je comprends mugabo kandi no musi kuri de Jong ndaza ku ruhande ruvuga ngo birakunda ko yizera gato mu mwanya muto projet sportif ya Barcelona kubera iki igihe amasezerano yiwazoherera ni naco gihe amasezerano mumenyereza yitwa karagaruka na Barcelona azogira gute azoherera ivyo vyotuma yizera ati reka ndabe nimba Afrika ari wangiriye icizere gusumba abandi kwa Barcelona mu mwaka uza nshobora kuba discutable bigatuma Barcelona nubwo bariko barampropose kugabanya umushahara bituma bavuga tokereka twongere kontra gume kuwo wari uriko kwa projet sport projet sportif equipe irakunda mu mfise 11 voir même bakinyi 15 bitwa ko bahagaze neza aribo bafashe iyo projet sportif equipe hakaba n'abandi bitwa ko
ari ngwiza murongo canke bito ko basahiriza mugabo batagusha kuri pressure ko amasezerano maremare rero nico gituma mugani kwanga offre mu buryo buri direct sindavyumva ariko kandi kubanza kiweza projet sportif ya Barcelona ku ntwaro ya Détente League birashobora gufasha De Jong mu gihe no guhitamwo kuko itararenga nuritera ingaca canke meme no ashobora kwiyebura avuga ngo ivyo yakeneye kwa Barcelona ntazobironka kuko ashobora no kubitakana no mwaka rega natwe no mwaka ikipe yagaze neza birashoboka ko ikipe garuka mu bose atakanye igikombe hamakaba yo hindura ivyumviro Jong shingiye ni he De Jong mwiza yaraheze nta De Jong mwiza dusigaje kubona Barcelona igomba itwara ivyo bikombe De Jong ari no version za De Jong version ya De Jong iri kwiragaruka agomba asubire kuba De Jong atavunika De Jong twabonye kuva muri 2020 kugera aho novuga ngo atanga kugira ibibazo vy'imvune De Jong mwiza yararangiye oya ubu twoyibona kubera ko afise umumenyereza mwiza afise umumenyereza mwiza mugabo mve ngo De Jong inguvu nyinshi yatanze biragoye kuzosubira kuzirekipera ikintu gisigaye kubona De Jong yasuye ku musore mwiza fata ikintu kimwe gishobora kwereka la meilleure version ya De Jong no mutuvise Barcelona dufata karero ikinisha De Jong na Pedri na Firmino canke Olmo muri ku numero 10 sivyo iyi kaba mediana ya Trua imeze neza tugasubira kubona Barcelona iri ku rwego rwo gutwara Ligue des Champions ikoresheje iyo mediane iri ku rwego rwo gutwara La Liga n'ivyo bikombe muri nka sezo zibiri zikurikirana Barcelona ikaba ifisemo Ligue des Champions ikaba ifisemo La Liga ikaba ifise dufate nizo za Copa del Rey na zandi nko muri sezo zibiri ikaba ifise nk'ibikombe bitatu canke bine byitwa ko bikomeye sivyo niki cotuma tutazoba duharura De Jong mu mediateur beza kuko Barcelona nziza izohora abakinyi beza Barcelona nziza izotwereka De Jong mwiza kandi De Jong mwiza bien sûr De Jong atafise ikibazo c'imvune mu mediateur de classe mondiale mugabe ikintu ndiko ndagaruka ko jewe wa De Jong yatanga za nguvu kugira ngo Barcelona arabe ko yishira ku rwego rundi akaba Barcelona itari byo yari inezwe uno munsi iyo Barcelona izoba nziza kubera iki harimo partnership hagati yawe n'umugabo witwa Pedri ndetse n'umwana witwa Pablo Macasado mugabo equipe yose ni nziza muri rusange mugabo individuellement wa De Jong wacagiye twabona yatanze za nguvu muri Barcelona itamunezwe De Jong ntituzosubira kumubona kuri iriya niveau azoba mwiza mugabo ubwiza bwiwe buzoba bushingiye kuri collectif gusumba individuel ariko Landry wibuka kantu turashobora kuba dufise umukinya asanzwe mugabo ashobora kutwereka urwego rudasanzwe kubera ko ari karakira muri equipe imeze neza uramuzi reka ngaruke ku kintu gikomeye De Jong ntazosubira kuduha za nguvu yatanga ari mwiza Barcelona ari mbi mugabo uramuzi De Jong arashobora kutwiyereka ari De Jong atanga inguvu zirimo ku bice 80 cyangwa 90% byizo yahora atanga muri Barcelona nziza agacagira umusaruro urenze we yatanga cyane aho nyene ho guca rero ndakubwirira ko yogira n'amakenga ni hehe De Jong twemeranya ko ntazosubira kuba De Jong muri 2020 mugabo arashobora kuba De Jong mwiza atwara ivyo atatwara ku bwa Barcelona umunsi rero Barcelona itatwara ivyo bikombe De Jong akacasubira agashita bwa bwiza wari wagarukanye Barcelona ntizobubona nubundi izosubira guhamagara amafaranga mugabo tureke kuvyumvira muri negativite gusa tureke kuvyumvira muri positivite ko ashobora no kubona atwara ibikombe le negativite tuziharuramwo Landry ni nkuko na positivite tuziharuramwo tugendeye ku byo twabonye Barcelona yaragombye gukaraba De Jong mwiza tureke kuvyumvira ariko nibizokama gutyo tureke kuvyumvira muri Barcelona gusa dufata ibintu bibiri De Jong nimba akeneye gukina umupira w'amaguru agomba kuba muri equipe agwanira ikibanza kumva ngo ntakaje urwego ndatakaza ikibanza kandi byose muri Barcelona gusa ugomba kuba umu grand joueur utumva yuko umwanya ugomba kuwatanira nimba uri faible ukumva ko utogwanira umwanya na Casado umutware chuvibura yakiri kare nirarenga ningata kubera ko n'umunsi wa 27 ku myaka 27 nivyo naho tutosura kandi kubona version niyo twabonye en 2020 kwa De Jong mugabo n'umunsi wa 27 wanashaka harimo umwaka umwe kiroranza 28 tukagira carrière nziza aho nyene Barcelona Rafinha barayirabwiye ati kwitwa umukinya komeye no guhatanira umwanya yanga gusohoka ahantu hari Dembele yanga gusohoka ahantu yamara ariko araduga yanga gusohoka ahantu azikata support y'umuntu n'umwe asigaranye sofu nka Deco nyene yamuzanye uno muzina si grand joueur ni mu grand joueur kandi uri musofana Barcelona baramaze kuba bavyibagirwa ko yari umukinya karashobora kumujyana kwitwa umukinya komeye no kwemera ngo ugomba kugwanira umwanya ni wahunga kubera ko abantu utazoronka umwanya cyangwa uzotakaza ikibanza jewe nca ndagukaraba ntuzoba umukinya komeye uno munsi nje gutuma namagara nkavuga ati Rodrigo Goes yaba umukinya komeye atareka nako kareka uno munsi jewe ndamufata nk'umwe mu bakinyi beza isi fise kubera yuko yemera guhangana na buri wese ushaka Mbappe canke Vinicius arahangana nawe umutwa umwanya ukawutwara ariko agakina tubona ngo uyu mwanya yarawukoreye kandi akawumerita ngivyo rero kuri De Jong ashakwa hariya mu makanzu birumvikana ko nukurindira tukaraba niba ari bwemere buno busobe bwa Arabia Saoudite cyangwa niba ari witemo kuguma muri equipe ya Barcelona ndetse akaba yonongereza amasezerano